and gentlemen, yes bakunzi ba Icubahiro TV baramukije kuri mikoro buri kumwe na jazzmema sambambi nyuma ya kamera ni Alex ubwambere na manze kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Aho no musi ndi kumwe n'abacomedien b'abarundi bariko barakina neza cyane, niyo mpamvu twabarondeye turavuga ati tubarondere umwe wese kwanza tubanze tubasabe batwidondora umwe wese ko yitwa kugira tumenye ati urya mu comedien ni kana kandazi ko hari abarundi bari mu mahanga basanzwe bara ibikorwa byabo ariko batari bwababona, niyo mpamvu no musi twavuze ati reka tubarondere. Reka manze kwanza mpere mu buryo bwanjye ndakuramukije umeze neza. Ya meze neza cyane. Yego izina ryanje banyitani yo pro eyo nyandwasho yimbwindwimbo imibindi ndwebumbwimbo. Ya umeze gute none nawe? Ya ndameze fresh meze bon. Kazina kanje banyita Mr King. Ya ko kazina kanje. Nyandwasho yimbwindwimbo imibindi ndwebumbwimbo. Ya akazi ka comedy ko kimwe yumviriye kugira mwiteranye mukorane. Ya niko twagiye umwe yarerekanye impano afise ariko ayibwira uwundi asanga wa wundi nawe aramurenze sana, cyavuga ati tugiye hamwe birashoboka nkuko abarundi twama tubikora imisi yose, amacha tujya hamwe cyatubona yuko abarundi twokwama tubanezereza baryoherwa natwe tukaryoherwa, hama bakaca biruka kuri YouTube bakabanza bakatugirira aka subscribe aka like kugira nyene ibintu bigeme ya abandi hari abantu abarinimbi dusanga bavukana bakabakora akazi kamwe n'abakomedi dusanga bavukana bakabakora akazi kamwe. Byagenze gute kwiyumvira guhura kwa mwebwe namwe? Ninde yatangwe gupropose uwundi ati dukinane? Kubisanzwe kugira umuntu propose uwundi cewe naragiye ndiyumvira ati iyi mpano no bandayifise, ariko premièrement naragiye gukina muri timu ya komanda, ariko ico gihe nta mahigo nigeze mbona kubera nakoze repetition hageze yuko nerekana impano mfise, ntabwo yigeze ampa umwanya nerekane impano mfise. Nani ico gihe nagiye mfise ishavu mvuga ati nzokwa rya comedy nzokwa cyane nanje ngeraho nishikanye, nanje ngico nerekanye yuko ndi umukomedi ashoboye. Niyo mpamvu naciye propose mugenzi wanje tije ndafise impano yo gukina comedy. Ya niyo mpamvu naciye ninjira mu gikorwa cyo gukina comedy. Ni kuvuga rero komanda ari mu bantu baba baraguciye intege mu byo wari usanzwe ukora? Aho ya ntabwo yanciye intege, ahubwo byamaye gukora cyane kugira nanje ngeraho nigejeje. Hajya umuntu akudekuraje natuma nawe udufata umurongo kugera ahantu wishikanye. Abakomediyo beshe rakunda kuvuga yuko rimwe na rimwe umengana bapwayo. Mwebwe iwanyu mu kibano bimeze gute? Ya kawaida yuriko uganira n'umuntu mu kibano hari utuntu twishi uvuga kagenda twenga cavuga ujya mu ntivyo ari byo byose atekerezwa kuba ari umusazi, ariko jewe nca ndamubwire kada ndakomeye, ariko nkamubwira ati bamwe bavuga ko ndumusazi ariko abandi bakaca bavuga ati sibyo nambara komeye. Ivyo rero bikaca biguma binezera kuko iyo jewe ntarose abantu bavuga ujya n'umusazi sinumva yuko noje imbere y'umuntu ngo imbere ya kamera ngo nkine comedy umuntu atwenge, apana muganumvise bavuga ujya n'umusazi cyamvuga ati ubwo ndonderera umuti kwanza ni mbandanirize ni sino nshano gukira jewe reka ngume mu busazi nyene kuko Icubahiro TV ni imwe mu mateleviziyo ngaha mu Burundi ikurikiranwa. Rero turashaka umutwereke gatonya ivyo muba mukina kugira tumenye yuko rega hagere dushaka kumva ngo pambara twudukengeri bese imwe tugatwinga kubera tujyanye dushaka mu bitugirire live. Urumva hariho nk'ikomedi twakinye no mu braza nzanumva iriki turabe hama rero turiko turayikina umutipe rero ubu yaravuye hariya muri rirari ruguru avuye muri rirari aje rero kundaba muhiri wanje na madame dukore nyene abantu bavuga ati yego kweye aje kundaba wanje na madame ambwira madame wawe umujani wani kambwira umugore w'abandi mwebwe muri babiri mukamusangira mu rugo iwe nawe bigucanza havuga ko ndumusazi kwanza umutipe yaje kundaba muhira nifitiye umugore wanje nari naze ntaja nkubiti kufu ndamutinya kwanza. Aba rero umujama gusa kimwe ndamugenda ndamubwira ati
acaraninya kubera arazi umugore wanje agasanga turi ku meza umugore wanje aca yicara ku imeza aca avuga n'umusi nta muntu ajya kubera nawazunye mwimana ya hari indi comedy twigeze gukora ni comedy yatwengeje abantu benshi cyane iyo comedy ni comedy yo gusoba mu icupa ariko benshi bagiye bashaka commentaire ngo King ngo yasovye mu icupa ariko ntibabiravye neza ntibabira neza bari kubona ukuri kwa kwanza ijya comedy jana jarangyoheye sana imeze neza hama bishe ibanda yagute aho byamajije kubandaniriza ni kwiki kijama nani iki ndiho ndakibwira keshi itijya comedy tijya comedy iri mu comedy za mbere zizoguteza imbere acambwira ngo ngurabanzuze kwanza ngo hagarara imbere ya Icubahiro TV ngo niho nzoca menye kwizotera imbere je naye candamubwira aho byatira musiri ngo tuje imbere ya Icubahiro TV kugira nako yabona ati comedy zacu zibana zitera imbere mugabo ngaba comedy barajya abana bukebuke kidogo mwe bimeze gute kujya abana barabajya brats none umwana wo mujya gute none rega n'abakuze bahise abana usaje wiconze ico ikarata nizo zigizindi ikarata kuko ikarata avuga ngo ndakurongoye ni ikarata ngo cye nkurongoje bibi canke bwana none kujya abana no kurongora canke ni kumufata nyine ukamusemura nyine sinzi je navyonze hariho abakomediye benshi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi kandi bakora neza nuwahe mu komediye ushobora kumva ati uyu unyadukinanye ibyo genda neza mwese muri rusange umwe acishure uko akibona hama kubisanzwe ndiko ndaranka umukomedi twoshobora gukorana je nk'umukomedi wa mbere mu Burundi no bankunda cyane azi imbere ni mutima mutima ndashobora kumusaba yuko twokorana kuko ibintu akina ibintu byigisha ariko abandi bakomedi usanga komedi zabo ari komedi ziri mu induru atacigwa kirimwo paraporo nk'agasore akina ibintu nyene byo guguma atera induru naho baba uri nk'agafana kiwawe ijya nduru yiratumi kugenda ni kuvuga ubijya ko ntubikunda ntabwo ndabikunda kubera ashiramwe induru nyinshi komedi ziwe ziri mu induru nawe bimeze gute ubona gute bose muri rusange abarundi gusa cyambere kubera nyene uri umurundi ntiwokwa nk'umurundi w'iwanyu muri rusange ndabakunda bose turi mu kazi kamwe ariko hariho uvuga tujya muntu kabisa ndabona ko afise talent ariko talent yiwe wese kuvuga ngo nuko no yifatirako mbafise undi nafatiye ko talent ama no kuvuga yuko mu Burundi ikintu kimwe gusa gasore ariko akina komedi umenga nibingorongoro biri mu mufuko biriko bijegera renca mvuga ati nka mutima ni good mutima yego twogira indoto tukavuga ati tuzokina nujya yego yes mutima urumva yuko hari abandi bakomediye bagenzi bawe bakwifuza kandi bashaka yuko mukinana kugira nabo bashiye ku ntambwe usanze ugezweko ndetse banakurengura ashaka gukorana n'umuntu usanga uramurenze kandi ubwa mbere ari we yarakaze kugusumbya sivyo none nivyo kabisa byashikwe gukoranya inguvu na wa wundi mwe yagufata mu mugongo nawe bigatuma ushika aho wo kwigejeje hari mu boss ngaha amaze kubona ibikorwa by'iwanyu muba mufise management ku buryo ashaka kuvuga ati je abantu no bafasha mugabo simfise aho no bakura mugageze kuri Icubahiro TV araza kubona nimero hasi hanyuma shakikako aca turondera tukabarondera namwe hama akanoti kakinjira sivyo none manager ashoboye kuza akitokeza ati ndashaka dukorane namwe mwo kwemera bimeze gute ama kubisanzwe kwe nta management dufise ko tuacari bato tuacakora rero dusaba woba yatugomwe yuko yoca ku Muco TV hama kugira turonke Icubahiro TV kugira turonke hama nawe bimeze gute uwo muhakazi umubosi cyambere nka je waje akavuga ati jewe ndashaka yuko mukina komedi ndabafate mu mugongo no cyane banza nkamubaza none bosi we uri patro ntidushaka ababosi ko dushaka ababosi rero kudufata mu mugongo ni byiza ariko kwayo baje kudufata mu mugongo kwa yabonye ibikorwa by'iwacu byamuryoheye aho ni sawa nca ndamubwira ati ni mujisho ati nta ngorane kudufasha nibyo dukeneye ego nk'uza kubibona avuye burya butika yabo yabutipe burafise impano reka mfata akaguru kamwe nterere mu ruhongora kandi nterere mu ruhongore hama cyambandanya dukora ibikorwa neza nayo turafise impano tubuze gusa
uburyo bwo kudufata mu mugongo yego. Yes, bakunzi ba Icubahiro TV abari bamwe mu bantu bakinana kandi banakundana, urumva yuko umwe wese ibya afise mu mutwe ubundi nivyo afise mu mutwe bose barabisangiza gusanga batanze ikintu kizima. Reka ndabashimire mwese muri rusange, ndibaza yuko iki kiganiro ca mbere ariko abanye tuzuka amatugumana misi yose. Icubahiro TV yaje kugira supporting impano z'igihugu, urumva yuko nizina ni Icubahiro TV. Nzokoma ndabazana ngaha anya burameza tatatu kugira turabe ivyo bamaze gushikako, yuko bamaze gutera intambwe. Icyo nakunze nacesanga bafise abanyubuki hari mu yanyubikije akantu ngo namba ngo Nyandwa shoye imbwindwimbo imibindi ndwibumbwimbo. wewe ukavuga nawe ariko Nyandwa shoye imbwindwi imibindi bundimbo. muri aba bakunzi ba Icubahiro TV mushire muri commentaire muri aba ninde yabishoboye. Nyandwa shoye imbwindwimbo imibindi ndwibumbwimbo. Ja. Nyandwa shoye imbwindwimbo imibindi ndwibumbwimbo. Nyandwa shoye imbwi cyo cyananiye kabisa cyananiye. Nyandwi yashoye imbwindwimbo babiri mu Nyandwa shoye imbwindwimbo imibindi ndwibumbwimbo. Icyo cyananiye kabisa. Yes, bakunzi ba Icubahiro TV aka kantu je numvise kagoye sana ni ngorane. Bana mukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Reka ndabashimira nozi kuri umuntu musina bakeneye nzobaronka. Ego murakoze cyane hama tugasaba abakunzi bacu yuko boja kuri YouTube wandike ni Yopro hamucukurikirana ibikorwa byacu uheze ubisupporting bikomeze gutera imbere. Kanda gukengurukira umwami w'umuru w'ikirundi. Okay, hama ati kugira twebwe tubandanye turyoherwa nka twebwe ubanze wirukanje kwanza kuri wa musozi witwa YouTube wandike ko ni Yopro NEO umwanya hagati pro ucutubona urabona ukuntu twagiye turakora hamwe ucubanza ngaha kwiyi TV Icubahiro TV ubanza ugire like na comment kugira nitwabibona tuca tugira inguvu cyane nituzigira bivana na comment ziwawe washize kuri Icubahiro TV. Reka tubashimire cyane, murakoze cyane.